Nubu kwenda kubiza ukuri. Nubu wansiga ngaha. Nandi yanuza kuja kurenze naho. None gasabi. Naho batuma ngumbo cyarajya ahantu imisi yose vrema. Ndabona mukeneye ubufasha. Kandi nanjye ndashaka kubafasha. Gusa mu kiyago cy'abantu baciramo ngo dufasha. Ndabona bidakenewe ko mumenya. Ariko ivyo mushaka ndashaka kubafasha. Ntibikenewe ko twomumenya. Nawe bikenewe gute ko nawe woza utubaza ngo wodufasha. Uko mwe mukeneye ubufasha kandi nge naho kantu ndamuzi ndaze naho akunda guteramira no mubashikiriza hama mukagaruza ivyo bintu yabivye. Bizasha nawubwira. Twe nabufasha dukeneye. Yatubukeneye ubufasha. Twari kuza kwicara ngango tubivugana sibyo. Kandi kwizo gutumiza kuzo kudufasha ubufasha. Bani y'abandi bagenda kwa rujanda bagaca batoroka mani. None se nimba mbaye umusaza ariko nkabafasha ivyo mushaka ari kibazo. Namukeneye ahubwo amara yo gufungura. Kana kuvuga uvuga ati ngufasha umuntu. Ntabwo uvuga ati mumwe amara yo gufungura umuntu akaguha. Tugende bani. Ni biki? Ujya mukobwa wamwizeye kandi ari ubwa mbere umubonye ko tumwizeye. Man, je ntabwo ndamwizeye. Ariko dukwiye gukoresha ubwenge bwacu. Sibyo? Ajya tubwira ko yedubufasha. Kandi tubwiye umuntu turiko tubarondera nyene. Sibyo? Muna turagenga tutamufashe nawe turamudutura musuzuguye. Hakubanza tukumviriza ese uyu muntu agenzwa n'amaki. Kubera iki yaganye kuri twebwe. Kuko yamenye ko ari ubufasha dukeneye. Tugomba kugira tumumvirize kwanza tubaze uwaniwe nicarondera kuri twebwe. Ubuso bwene dukoreshe no bujuju man. Okay, hasi yaje kore mu kubishaka basi. Nitumubaze. Abo je sindamwizeye. Wadusanze nyine turi kutwagana na mugenzi aje ngahaje. Rero twagufasha nabi twavuze amajambo atabereye imbere yawe. Turifuza kumenya koko nimba by'ukuri woshobora kudufasha. Turashaka kumenya ko kuri burinde watumenye gute. Tugusabye kwe mutwabarire. Abo nta kibazo. Nabo bariye mutaraza nimbabazi. So njewe mu buzima igihe cyose ngiye kuvuga ikintu birinda guhubuka. Nimba ndababwiye ko nshaka kubafasha nuko by'ukuri koko nagomba kubafasha. Rero ko mugarutse nta kibazo ndashaka kubafasha. So kakantu mwe mufite mu ntoki kari he? Sasa rero nyene kano kantu ndamuzi. Keshi cyane ndakunda no kumubona ahantu abari. So niyo mpamvu nabwiye ati munkurikire ndabafashe. Bo ariko ivyo ntitwabitebamo. Ndashaka kubafasha. Condition ke nanje umunsi nabakeneye. Muzofasha ivyo nzoba ndabashakako. Ego ndumva ari byiza. Ya dudatevye ushaka kutubwira ko turamukeneye cyane. Ya turi kumwe byose birashoboka. Ya ariko umuntu ndashaka kumubaronderera. Ya ariko iyo condition dusavye ariko twashobora kwanka gufasha mu gihe wadufashije. Nka turazima kino gihe ko abantu babaye skura bagwiriye sister. Kukwiza twakwize nje tuma tugarutse. Ariko abantu bese skura barahari. Wongeye kunyita mu escrow. Oya ntabwo ndakwishima escrow ndashaka kumenya neza. Ese ntiwoba wumva ushaka ko twogufasha gusa mugana kuje kudubesha.
nabwiye yuko igihe cyose nanjye nzobakenera ko hano ku isi umuntu wese akenera uyundi umunsi nabakeneye namwe muzomfashe kuko tubaho kugira ngo dufashanye mwebwe mushaka umuntu yabivye sivyo no dukeneye nawe mukaguma murondera nyene kano kantu kandi wabivye yarafise kano kantu rero nta majambo menshi ngomba kubabwira nabwiye ko nyene kano kantu ndamuzi kandi mbere amazi imisi atanakafise aho hantu amazi imisi ndamubona amazi imisi akarondera so ndashaka kubafasha kugira ngo umuntu mushikire tugende vye mu mutwereke umbuye ko ndamukeneye ivyo vuga ko ngo Sahir we hamaga umugabo wambuye ko ndamukeneye rero kumugurisha ngo bigende gute yagiye mugabo rero naguma mu rugo ashaka bagiye kurondera cyangwa gutaramana n'abandi bagabo mugo niko baravuze vyo kuri baravuze hadi umugore w'igisuma nawe n'igisuma kushe sinshaka kubyumva misi yose uno munsi wa gatanu nza ngumugabo wanje Sahir mbona nakasihari naka uwo mugabo ntarangwa mu rugo Chayo wose kamwe namunyegeje bya iziko abagore bubu umenga namwe wose ngo namwicayeko Eka abagore bubu umukunyegeza Mbese nakubwira Ubonje sinza nkunda ibintu by'igufyina agataha umubwire ko namwe kumurondera umubwire izina Chris ataho muzohurira hose haba mu nzira haba hehe tunamuka kwisi umunsi naho nagarutse tutahuye nawe ntaramubona nkazamurugo nkamubura bajyana n'amasanga niba arabana bawe niba ari ivyavumba utunze ntumbaze uzosigana bakwiye kwisi kuko sinakwamanza ngo Sahir kumugoroba Sahir cyane uri umugabo mu rugo umubwire hagati ya wewe n'abana sinjya nkunda imikino jewe
ndakubaza ikintu kimwe abagenzi banje kw'ishure baraba mu tuntu nambara ku kuboko canke mu nzosi nkatwara kuramba nasi gukura aka kantu kuramba nibutse yuko wari wambwiye sinzokugira ndagakura muga rero nama niyumvira ati ni kubera iki ashaka uno munsi ndakubaza ni kubera iki bamubwira sinzokura aka kantu ico gihe umenya ukuri kandi nari ndabizi neza kuzobimbaza aho hanyuma ubuzima ntibwari bubi mu bantu bavuga ko nari mfise amahirwe naba nagiye ku mugabo mwiza nari ndimo abantu bavuga ko nabaye mu rukundo rwiza nari ndimo mbwiye ko nkavuga nka poeme y'urukundo noronka aho mpere naho mpereze ariko ntibyagiye kuba byiza papa na mama yagize amadeni hari menshi barabonesha twebwe ko bwibye ariko bararambiwe baravuga ngo umugore w'umusuma nawe umusuma baraza nkamunyegeza nkamuhisha mugabo papa yari igisuma oya ntabwo yari igisuma ni umugabo ashaka kuvuga yuko igihe umuntu igito gitabwaho canke amaherezo y'inzira y'umuntu rero ntiyari umusuma yari umuntu mwiza ko witonda nawe niko yitonda hari umuntu urumva aho hanze avuga papa wawe ko ari umuntu mubi oya kandi atari uwo nigeze mbona urumva nyene sindinda mbaza n'abantu ati ngo papa yarameze gute mbavuga ati reka nzobibaze mama nyene ariko bose bumva babivuga yaba ari umuntu mubi canke atabana neza n'abantu hari hose aba yarabikora yinyegeje nawe umenya yahumura kuko imyenge y'inzu umenywa na nyene nje ndikunda kubwira niko kuri yaba yaradutaye no kuvuga ko papa yadutaye nkamubona ko ari mubi ariko by'ukuri yari umuntu mwiza rero vyagiye kuba muri muto afata umwanzuro wo kugenda yasigiye kano kantu ambwira ko niwakura natangira guca ubwenge uzokwambika kamwe aho woja hose vyobamwo vyose menye yuko akariko kazomwemeza kuri umwana wiwe kuko ubu warakuze umaze gukura bona nanje imyaka iriko iranjana iracari muto rero ufise aka urabona nanje nkagira aka karacuye ko karahera imyaka ni myinshi hama rero papa wawe ugeza rino saha mwana wanje nokubesha ngo araha ko bari kubesha ntibagiye muri Kongo ntibagiye mu ivyo bihugu vya kure ntibagiye ntibazotugarukira ntibararongoye undi mugore niba vyagenze gute nta kuri mfise nta n'uraza mbwira ko yanamubonye n'ifoto yiwe noronka basi kugira ngo mubone amafoto arahari kandi uzoyabona sawa byose naguma niyumvira ati none kubera iki mama mbira sindagakure kari mwiki narashatse no kugenda kugapimisha hasi ahantu muri Bimeze oya ntuzupime nabe ko yoba ari yarisha canke ho ko niyumvira ati ikintu nk'iki ntaburi vyari nta kibazo kuri kwerekeranye na papa wawe nuko ntabwo gusa ubona bitahuye ubu ni sawa nanjye nzoguma ndakambara sinzokugira ndagata okay kandi tumusaba mwana wanje uzakomeza kugira ubwitonzi uzakundane n'abantu bose usabane n'abantu bose ukwita ufite icyo kumufasha uzomufashe nawe uzi ko je nitonda n'ubundi ndabizi ni nayo mpamvu ndakwishimira kuba ndagufise sinicuza ko nakubyaye sinicuza kuba papa wawe adahari ndakubona mushoko wawe ndumva ndamukumbuye umure rero nta kibazo ntaco uzomburana sawa urazi ibyo twemeranije yuko ninamara gukorera akazi kawe hari ibyo uzoma sibyo rero ndashobora kubwira ko akazi kawe karagenda neza cyane kuko rero ndabikurikirana ijana ku ijana rero bisaba ko burama nka avance
ndizamana wewe kora buri kintu cyose gishoboka Yes. jewe ikibazo c'amahera singorane nabi twabyemerekaye kuva mbere y'igihe amahera si kibazo nubu yaba nuko abapampe banje batarazana zakaci nakubwiye wagera uzitwaye gusa ikintu nkeneye mfasha buryo bwose ndadirive mu nzira ndamuronke Ndabizi ko ukeneye kumuronga kandi umugire umugore wawe. Ico ni ikintu coroshe cyane kuri jewe. nimba rero coroshe binyereke apana kugumunzana amajambo namubonye nagize nte nazanye ibi oya munzanire ndamubone idiri kwisha Sawe nangora. dukoresha umwanya Ndabizishe. ko nk'ubu je ngaha mba ndiko ndamedita nteramiye ngaha mba nzi ko uzanye inyinshi y'ukuri simba nzi kuje kandi kumbwira ngo ndabizi ngo kukwegeneye iki oya zana ibikorwa we ndakwizeye None sinakwiye kwikorwa niko ndabikora. kubimbwira je singeneye ayo majambo mba nkeneye kunyereka ati ibikorwa ngibi Okay bon, nizere nawe namara kugera kuri success nakora ikintu bikorwa maze gukora. je nta ngorane Direct na bintu. nta kibazo nta je wanje nta deni dukoresha navyo ngo mayeko cash ngo pum pum Sawa. none Sahir aho kantu gumurondera ntihoja mu isoko kagura kandi wabuze amafaranga kuzagura kandi ndaguterere cyane Erega ndumva byari byoroshye ko umuntu yogena mu isoko akakagura. Ibintu byoroshye cyane kandi ndazi ko kagwa amahera make. Ariko jewe agaciro ndagakajya kantu. Karuta agaciro kayo mahera nyine notoye ngagenda mu isoko kugura kandi naho nogura nk'ubuntu nka butanu. Ko karaburuta agaciro byose karabiruta agaciro. none washaka kunsobanura agaciro kari gafise akarigo ko tumutaje kugura kandi mu isoko Bo cyengerageje kumviriza nta mpamvu yo kubivuga ko birebire kuko uri kurakanyibutsa ko ndagakunda cyane. Muri uyu mwanya atako nobona na birebire no gusigurira ko n'ubundi niko cyakagaruka. urazira ko n'umunsi nahuye ko ndagufitiye surprise Iki? nahuye ko ndagufitiye surprise Ngira none je kuva mbayeho mu buzima bubi gushika n'ubu sindumva ikintu n'iki na kimwe kinyohe. Byo urazi ko sigaye njya n'ubu kintu umengo ni bugisoza. no munsi rero nimba harawuzige ugenda ubuha ko no munsi baragusosera Gerageza funga turabe. amaso mwereke zawadi naka Wagakuye. wese kesi yo kumbaza ngiye nagakuye mbwira naka kitegereze neza Nakanyine. uravugisha ukuri Urazi igituma nabwiye ko nkunda akantu. Aka kantu nagahawe na mama wanje. Je gine muto narakunda kumubaza cyane mama. Ati none papa wanje ninde ko naramubona ari he? Ni nayo mpamvu nakubwiye ko atari ikintu na kimwe je ncyongera ngaha ku isi kuko nakuze mu buzima utameze ico kimwe n'ubw'abandi. ariko no munsi wari umaze iminsi udasinzi no munsi urasinzira urakabona No musi byase n'ivyiyongere kuko misi yose n'imisi y'imibabaro gusa kuri jewe mugabo. Ko ndakabonye ubu binanagabanuka na bukebuke. Kuko mama wanje yarapfuye asigiye akano kantu. Yambwiye yuko yagahawe na papa. Uro yambwiye ko nawe akansigiye. Ko buri munsi yose iyo ndavye aka kantu ndakabona ishusho ya papa wanje none ntawe naramubona. Nayo mpamvu ndagakunda cyane n'ubwo mbwira ngende kugura mu isoko kandi bitukunda. none ko wagumanye icyizere ko uzokaronka wakikabura gataye hehe
bo nabirebire byo kuvuga iyo nagataye gikuru cyari uko gusaba yuko nayo kukaronka ya ni bisanzwe ukabonetse urashaka kumbwira aho ahantu uri hagataye kuko ndavye ukuntu wagumanye ikizere umengo waramakinga sure yuko uzokaronka yes kuko icyawe naho kije n'ubundi nyene kinari cyawe gusura kironka none ubundi se naho bari kugatwara bari kugakoze ikikota agaciro bari bakazi rega ikintu cyose iyo umuntu atagiye agaciro n'ubundi arakijugunya niyo mpamvu navuga ati umwanya n'umwanya nzokaronka kuko nari nzi mu mihango nari nagataye navuga ati ndashobora kugenda ngasanga ubona muntu yo gatora n'uwo gatoye n'undi yoraba agata handi hantu ariko gatora tu okay gift nana gutegura yari iyo turashobora kugenda sana ngo jewe zawadi nangu ufite yari iyo gikunda gushimira yuko nayakumwe acho ofisi no guha niba utima nizo kumpembe urabitse ko turabaje ariko umuntu agomba kwihangana ibyo byiza sinose wowe uri imfubyi gusa hari n'abandi bari imfubyi gusa abandi baza yuko bameze icyo kimwe uko niko byibaza ariko hano buri muntu wese aremerwa n'umutwaro wiwe so ndabona ni heza ameze fresh Sahir oui wambwiye uburyo wabaye imfubyi uburyo mama wawe yapfuye akiri muto angora nibyo reka je gikuru nari nyine kajya kamugusa ariko rero Sahir ubufuvyi bwawe ntabwitwayemo neza bwatumye wiga ingeso utari nziza ingeso mbi zigishwa n'umuntu ndabona ni byiza ndibona ikintu nigire kirakurukamo Sahir kibi cose gifise ingaruka yacu amaboko hejuru